amahoro y'Imana bane namwe ku munsi w'igenekerezo rya 31 z'ukwezi kw'indwi 2026 aho dushoboye gukoranira n'ubundi aho twari tumaze iminsi turiko dukora amastage ku Mbizi TV aho turi kumwe n'abanyeshuri bagenzi banje co kimwe na nyakubahwa umuyobozi wacu ari wo waho mu kiringo twari tuhamaze co kimwe n'abanyeshuri bagenzi banje rero twarashoboye kuhamara ikiringo kingana n'ukwezi kose turiko tuhakora amastage. Muri ico kiringo nyakubahwa umuyobozi yaratubwiye ati buryaye nubwo muri ngaha muvuye hariya kw'ishuri hatari ibintu vyinshi mutari bwakora atari vyo tuzorabira hamwe nuko rero mw'ico kiringo c'ukwezi aragerageza arabitwereka vyinshi bishoboka. Twovuga yuko ntaco atakoze kugira bitwereke co kimwe n'abanyeshuri bagenzi banje rero bwa mbere na mbere nabanza gushimira umuyobozi hama nkashimira nabo bo twashoboye kubana mw'ico kiringo ndetse twashoboye kubana no mu myaka 2 yaheze. Mw'ico kiringo rero twariko dukora amastage umuyobozi yariyumviriye ati buryaye ndi nk'umwarimu nyene mba ndi nk'umwarimu wanyu ati hari akantu nzobategurira ico kiringo c'amastage giheze. Yarashoboye rero kudutegurira akabazo aratubwira ati akabazo muzogakora umunsi n'uwu aratwaveritisa ati umunsi n'uwu muzoza kugakora rero nyamunsi ugeze turaza turagakora hambavu yaho yari yatubwiye ati muzoronka ubushimwe kumbure ko bazoba bakoze neza ati kandi kumbure nabo bitazoba vyakunze yuko bakora neza kubera haburana babiri hagatsindwa umwe ati hazotegerezwa kubamwo uwa mbere hama hakabamwo n'uwanyuma kiro wa mbere tuzomuha agashimwe nyihenze yavuze kuva ku wa mbere gushika kuri batatu. Aravuga ati nubwo biruko ati n'uwanyuma so kuvuga yuko yoca yihebura yatuye abaye uwa mbere uwo munsi nawe azoba uwanyuma ikindi gihe hamwe yabo uwanyuma nawe agashikirwa. Kumbure natwe izo mpanuro twarazigendeye turavyakira uko biri kose. Hamane waho tumaze gukora ako kabazo agenda baradukosora bivanye n'umwe kumbure ivyo yari yanditse canke n'ivyo yarazi nkuko yari yabitubwiye ati ntimugire ngo amanota muzoba munganya. Yari yabitubwiye neza yuko mu bintu vy'amanota hategerezwa kuba uwa mbere n'uwa nyuma. Rero maze kudukosora niho yasanga nyene nkuko babivuze hariho abarushije abandi abo rero barushije abandi yaduhaye ubushimwe na jewe ndimo cane cane muravye no ngaha murabibona n'agashimwe ka mbere kuko nyene naba narashoboye kwitwara neza kumbure gusumvya abandi muga ati siko ndabizi gusumvya abandi aya ca kindi bavuga ati nyene hari ibintu bibiri bitibwa ubwa mbere n'umugisha ntiwibwa kandi n'umukoshi ntushobora kwibwa. Ico rero kiri muri ivyonye
ngerageje rero kubabwira nkiriwe ndabarambira. Ubwa mbere je ndashimye cyane kuba nashoboye gutahukana aka gashimwe. Aho n'akandi akanyu n'aka anye gafatanya n'aka. Ndashimiye rero abantu batunganije akantu kumbure duhamagarira n'abandi bari inyuma yacu n'abazoza hirya y'inyuma yacu bazamenye yuko ku Mbizi TV hari vyiza vyinshi bitagira uko bingana. Murakoze.